wewe n'ubu hari abakobwa bakwidogera hari abagore bakwidogera n'abagabo watwaye abagore tugiye kubaraba twobaronka n'abana wabereye tonto abuzukuru nako wabereye tonto ukaza gufata umukecuru ukamurongora hama ugasoza kuvuga ngo narasike ngo agiye ku musaza uburyo uravye Fanny Lavine ni kashaje cyane yaho batuba baberanye na narasike. Okay, reka turabire hamwe aya majambo y'uyu mugabo Akes Dan yavuze uyu munsi. Sinovyita ko yavuze, ahubwo novyita ko yari karadambwa, aho yavuga ati Noraske ntakwiye gukundana na Fanny Lavine canke ntakwiye kurongora Fanny Lavine, ahubwo akwiye gukundana n'umwana wa Fanny Plito. Eske ivyo bintu muravyemera? Ivyo bintu mwe bivuga kwiki? Ako no kwita kagaye canke gakengegwe uyu mugabo Akes Dan yakoresheje kuri Noraske, kandi ivyo ntibitangaje. N'uyu munsi rero Fanny Lavine ariko arakora ibikorwa bigiye bitandukanye ku mareresi yiwe, ariko ibiriko bigendera bimuvugwa ko vyinshi bigiye bitandukanye ataho bihuriye n'ibikorwa vyiwe ariko arakora. Aho gufata amasinema yiwe amareresi yiwe ariko agenda hitinga ngo bayavuge bayatangaze bayagirire share comment na sabone, bariko bavuga batumunwa ngo bari mu rukundo na Noraske benshi batazira runyuzi. N'uyu munsi rero uyu mugabo Akes Dan yateye commentaire cyangwa yakoze ikiganiro abavuga, aho yavuze vyinshi bigiye bitandukanye kuri bo, aho yavuze ayamuhe, aho yagiriye ko avuga ati rya jambo nyene riragaruka, aho yarigarukanye avuga ati Noraske ntakwiye gukundana na Fanny, ahubwo akwiye gukundana n'umwana wa Fanny. Ako kantu kandi karamvyunga ndakumvise, ari nayo mpamvu ngiye mvuga ati reka mfata agatebe nicare jewe nze ndamubaze neza, eske ko ari vya bindi bavuga ngo intimenya niyo ntinegura. Ubu Akes Dan harageza aho yoja kuri media yiwe akavuga abantu nawe yibagije uko ari. Reka tugende ijambo rimwe kurindi. Yavuze ati jewe Fanny twarabanye kuva kera, nta rukundo agirira abahungu nta namba. Mukiringo ngo n'uwamuguriye imodokari yiwe yemeye kumusubiza amafaranga yiwe. Mukiringo avuga ati ubonye Fanny aguhuvugishije abafise ivyo akeneye kuguprofitako. Aho yaciye amenyesha abantu ko Fanny Lavine yoba ariko profita Noraske ko amukorera amasinema. Mbega ibi navyo vyo mwobiha agaciro nyabaki? Bivuze Fanny nta rukundo mu buzima bwiwe yigeze agirira abantu b'abagabo canke b'abahungu. Mukiringo yavuze ati yomugereranya n'abamaneko, babandi bo hanze baza mukabana mukanavyarana, ariko bo bafise ico bagukeneye ko bo bari mu kazi kabo. Ivyo navyo mwebwe muvyumva gute nk'abantu mwumva ikirundi? Aho nta kayigo, nta jaruzi, nta nzigo y'akazi kiririmwo Akes ariko arakoresha. Reka tugende neza. Yahereye kwandi yavuze ati niwe muntu wa mbere yakoze indirimbo yariko dinze indirimbo Noraske, ariko ngo yatera amakontreta nuko bavyita. Ariko nyuma yaho rero ngo acaja gukinira Abel Nduwayo. Ivyo vyose mwavyumvise ariko arabivuga. None nimba yarakiniye Abel Nduwayo hama kava yakaja kwa Fanny bikuryahe? Wewe Akes Dan tugende neza ureke kugirira inzigo abandi bantu, wewe usanzwe warandikishije izina mu gitsina gore kukurakuranya abagore. Ubu rero nawe ugombuze
wagirize Fani umere nk'abandi bavuga ngo ni inzira ya bose. Ibi bintu rero turabihakanye. Umuntu ariko arakora ibikorwa nimuvuga ibikorwa vyiwe. Bantu b'Imana karashize ingani twabiheruka mu myaka yaheze niho bavuga ibintu vy'uruvugo ukumva ngo nakagezweho bamuvuga mwisite mwikaritsiye ku mutumba wose ugasanga naka baramuvuga kandi bakunda kuvuga abakobwa bavyariye iwabo bakunda kuvuga abakobwa bafise inda niwe muntu wa mbere wasanga bariko baravuga wa mukobwa wanakafise inda wa mukobwa wanakari bungenze ugasanga umutumba wose ururimbo ni naka. Ubu rero turagowe umuntu azi yuko hitinze ari umuhitinzi agize agakosa na gatoyi yihenze na gatoyi abatanze amavyuzi n'amasubscribe n'amasabone baca batangura kumuvuga. Umuhitinzi avugirwa ku media kuvuga buri media yose itangura kumuvuga iyindi media ikamuvuga nizo ngo twovuga z'uyu munsi. Ariko tugende neza nta munsi ndumva bariko baravuga umuntu neza ngo nakasohoye filimi iryoshe vyahehe. Uyu munsi Fani bariko baramuvuga yahitinze bariko baragenda bamuvuga kuri Noraske. Mbega Noraske ko yahora agenda kwa Fani agafata behind scene ziyiwe z'ifilime ziwiwe akazikamera akazitwara kuzipostinga gute yoreka kuba umuntu wa hafi na hafi kugira bafashanye ibikorwa. Mbe kubera iki muvuga ngo Noraske ngo numusheri wa Fani kubera iki mutovuga yuko ari umukozi wiwiwe Fani ari mabuja wa Noraske? Ivyo ntibibaho ngo Noraske ngo yorongora umwana wa Fani. Ivyo mwe mwumva bibaho? Icambere Noraske wenyene afise umwana kuze w'umukobwa angana n'abana ba Fani hamugashuza kuvuga ko yorongora umwana wiwe. Ahubwo wewe Akes Dan iyo ninzigo ni jaruzi ufitiye Noraske. Ahubwo vuga uti nawe niba vyarakunaniye ukuntu uza guhenda Fani ngo mukorane vuga ko vyagufitiye vyakunaniye. None uyu munsi kuba Fani yahisemwe Noraske ko bokorana ibikorwa bigatera imbere ergo umuntu bamukundirisha kura bakamukundirisha afise. None wewe nawe nimba we cambere umuhehesi barakuzi. Akes Dan nta numwe atazi ko ari umuhehesi. None Sauda ntiyakunaniye? Nana yarakugoragoje yo warananiwe. None wewe mbega kuza kuvuga yuko Noraske ari umwana kuri Fani wewe uribagiye yuko wakoze mariage n'umukecuru umukecuru angana yega Noraske wewe birapfuma. Wewe wasimbiye uvuga ngo Noraske ngo akundana n'umukobwa ngo angana na nyina wiwe. Wewe nawe wagize mariage n'umuntu angana nabibi wawe nyogokuru wawe ntituzi gusa iyo yahereye sinzi ngo yarapfuviye cyangwa vyagenze gute. Ariko invitation zarabonetse ndaza hamushobora kuza kuvuga ngo mayeri ngo ivyo vyabaye ntiwari bigaze ngo muri mashusho media iki niyo kibaye amafoto n'amasanamu agasigara kiba cyabaye tuba tukibona. Uyu munsi Fani Ravine na Noraske bariko barabavuga n'abazoza nabo tuzovyara bazoza babizi. Rero ndiko ndingaha kuyu mugabo Akes Dan icambere turamuzi ko yahitinze mu bagore no mu miziki. None ugomba urondera umufatanya bikorwa nawe. Uyu munsi muriko murahehetana na Keke Kevin. Ubu twafata imyaka ya Keke Kevin niyo ufise uburyo twosanga ingana kuva iyo waririmbiye wewe burya Keke Kevin ntari mu bantu bahora bagufana ari micuko bahetse mu mugongo. Tugiye kuraba indirimbo ya mbere wasohoye Keke Kevin wosanga yayumvirije aciga muri mu wa mbere primaire. Ariko uyu munsi muriko murahehetana none ushuza gufata Noraske ngo na Fani Ravine ngo uvuga yamuhengo ni mama wiwe. Oya icera kirera ikirabura kirirabura. Ni nk'abantu bariko bagenda bakwiza umunwa ngo Fani Ravine ngo ni inzira ya bose ngo yararaniranye na Abeli ngo yararaniranye mbega yemwe bajya bandi babita bande ntumbaze ni beshi bariva uwo Libert ngo kandi ro Libert niwe nkira bayazaniriye niwe yatanguje ibi bintu niwe yatanguje urusaku igihe yaja muri go nimba ari Fresh TV yagiye kuvugira yamuhe. None gayemye ubu Fani Ravine ntimwumwuruka ko mukamuva ko mukamurika mukamuha amahoro. Uyu munsi Jasina ikimbabaje sikindi kuba Akes Dan yavyinjiyemwo n'ukuntu natwe n'ukuntu tumuzi. Akes Dan turamuzi. Okay.
ivyo rero ntibitangaje kuba Akesi Dan asimbira kuri media akavuga nabi Noraske na Fani, kuko Noraske we wasanze bafitaniye iki? Basanze bafitiraniye bifu, kuko arazi neza yuko basangiye ku nkoko imwe bakayisangira ko, kandi watanguye kwiyira ko ari inde? Noraske. None kuba ari karamwumvira jaruzu uyu munsi ivyo nta gitangaza kirimwo, nta gishasha kirimwo, nico dutangaza. None gufata Akesi Dan ari umuntu yarashushe, kuko ico gihe Noraske ico gihe vrima ego yari karaduga sico kimwe na Reva afise uyu munsi. Ico gihe Akesi Dan yarashushe, agasaza gufata umukobwa Noraske yavyaye ko akamuvyara ko nawe. Iyo ndero niya ivyo si vya bindi vyo kubonana ngo naka ngo numupeti ngo urumva ngo afise idemu nziza ngo je nanje ndayizizera ko ndayimurya, bitaye ko mushamura n'abana. None ko mwabanye hama mukahukana, ko mwahukanye wungutse iki? Ukaza kuvuga ngo Fani Ravine ngo na mbega imugira karafungura na Runyuzi niko bamutazira muramba bari na Noraske. None ngo Fani Ravine na Noraske ngo nibagire etat civile ngo niho tuzosha tubibona ngo etat civile abantu benshi barayihunga. Eske wewe ko wayigize n'urya mukecuru yahereye he? Ubu murabana ko uvuri kuravuga ngo Fani Ravine ngo hari ibintu ariko araprofita kuri Noraske, wewe nawe ujya mukecuru wamuprofita kwikimuta. Tugende neza bemwururuka ku bantu. Uyu munsi Fani Ravine nimba bari kumwe na Noraske ntimuzi ngo bari mu rukundo, ntimuzi ngo bari muri iki? Oya, hage hosanga bibaniye nk'umwana na nyina canke nkagishikina gisaza, bivana uko bafatana. Uyu munsi kuba bafata amaposti bagashira ko ni nkuko wofotora na mushikawe mugashira kuri stati. None ga ntuze weye ubunyene mugomba mugende mutururimi ngo Fani Ravine ngo ntiyari yabuze abandi bokundana ngo abadiaspora bamurondera. Abadiaspora bahehe bande? Harababikubwiye? Urafise audio? Oya vrima tube tugenda neza icera kirera. Ibi ni vya bindi vyo gusubizanya inyuma, umuntu ari karakora ibikorwa bakabona birahitinze, uza wumva ngoya kandi ibi bintu biraharawe. Babitanguye kuri Sami ngo akora image ya fyatu, acari kosura arabihiba. Ubu naho bamwivye iki? Be hajya bamwivye iki ngo bamuhakinze mama. Ibi bintu none bizoherera he? Tuzotera imbere ryari mu gihe tuguma tuvugana nabi atawuteza imbere uyundi? Mbega iri niryo terambere? Abantu nakana nakabagiye hamwe ngo nuko ari bitsina bitandukanye muce mubaremeka ngo n'umugabo n'umugore. Mbega hobo b'umugabo n'umugore Akesi hari urusyo bafise mu mugongo? Noraske urafise urusyo mu mugongo? Jewe ndashimira cyane wacho waseme yavuze ati none ko yabivuze yabaye iki? Avugisha ukuri. Wewe rero Akesi Dan nimba vyarakunaniye ukuntu nawe woshikira Fani Noraske umwururuke ko umupfe ko, urumva umureke kuko nawe wazi nigo wapfuye. Wewe nubu hari abakobwa bakwidogera, hari abagore bakwidogera, n'abagabo watwaye abagore tugiye kubaraba twobaronka. N'abana wabereye tonto, abuzukuru nako wabereye tonto. Ukaza gufata umukecuru ukamurongora hama ugashoza kuvuga ngo Noraske ngo agiye ku musaza. Uburyo uravye Fani Ravine ni kashaje cyane yaho batuba baberanye na Noraske. Mbega wowe washaka gukunde irega we Fani ntiyona kwemera Akesi nivyo bisama. Noraske afise agataye française n'umusora gamuye, urumva nta bisusu afise nk'ivyo gwawe. None sa Fani yogira ibisusu nawe ukagira ibindi yo gukunda ryari? Yogira amatama nawe ukagira yandi? Iwe yo gukunda wapi na wapi? Kujya ukunda Kevine yonze nk'urushinge niko Fani Ravine nawe akunda Runyuzi. Umururuke ko rero umuveko, urumva umuveko kabisa. Nimba bakundane, nimba bari mu bikorwa vyabo bamugacere tubarindire. Mbega nimba ari filime bariko barakora none mupfa kuvuga yamuwe? Zirya foto bapostinga kuri stati muhora muzibona ku makava, none ubu rero nakava zizohe zituvugisha.
kava zigende zituvugishe zidutesha akabangaga yemwe oya no ico kintu gikwiye guhinduka rero suko vyari bikwiye kugenda ahubwo twari dukwiye gutezanya imbere niho tutazopfa duteye imbere Fanny Lavine niwe mugore wa mbere akina amareresi meza ariko aritanga neza cyane kandi turavye no mu butunzi ntaho bahoba kame mushobora guhemba abantu b'imisore gushika naho babakwagiriza bamwe gushika naho bakwagiriza bamwe ubufisa agafaranga ubufisa akanoti mu minsi uzoza wumva ngo Norasike ngo yabaye Mariyo mutumunwa bana tweshimiyane twubahane muvuga ivyo muzi muvuga ivyo mufitiye ubuhamya mina semesha kweli icera kirera ikirabura kirirabura nuko bimeze rero akesi jani ndaguhojeje wewe ufata uwo munwa wawe ushira kwigufuri urindire ikizovamwo nimba Norasike bakundana na Fanny ntaho bikurya ntaco bikubabaje ko wavuze vyinshi ntugarukako wavuze abo bagira mbega ko wavuze ngo uyu Libert n'aberindi wayo mbega bakubye ko barabagabo n'abagore canke barakorana barabafatanya bikorwa ntibakorana hari nakandi wavuze ngo urumva ngo naramubajije ngo mbega ngo Fanny Lavine ngo murakundana nimba yari aberiga ntuze ngo ngo ntidukundana ngo noneho ngo muragira ngo ngo acaratwenga ivyo birakurabaga ntuze karasize ingani rero ubu rero umusineyaste wese umuntu wese wo ku marezo sosio akubise n'urugo bibe vyasize kuri rezo sosio akesi dani wewe ivyo ukora ni vyinshi ibija kuri rezo sosio n'ibitajako biragiye biratandukanye turazi nta muntu numwe abaho yikwije bose bakora vyiza na bibi twende vizuri rero uyu munsi Norasike mumupfeko Norasike turazi numupapa yavyaranye nande na kandi rahejeje kuvyarana na akesi nawe avuga ati jewe n'ukuri kw'Imana haramera nanje reka ngende nanje ndamuvyare ko musha muvyako muri babiri wese wa muvyaye ko mayere so anana siwo mama Putine bisha twumve akesi bisha hakana Norasike niyo muvyaye ko umwana w'umukobwa kandi uwo mwana w'umukobwa tumukompaye n'abana ba Fanny basa nk'abangana sinzi rero ukuntu wose uza kuvuga yuko ngo Norasike ngo yaraberewe n'umwana wa Fanny wapina umuntu yavyaye yoza kuberwa n'umwana wundi muvyeyi nkawe iyo upfa umuvuga yuko bari bakwiye kuba ba mwana bagahana abageni hakuza kuvuga yuko bovyara ngo yotwara umwana wiwe akosa kagaye ukosa kwambika ibara umuntu ubu rero Norasike umugiriye ruturudaje kawaida rero umuntu afise fresheriro ngo ntagisaza nakubajije ubu twokompara imyaka ufise niya Kevin mu bururana twosanga ingana rero tuza turitondera ibintu tuza turaraba ivyo tuvuga n'ivyo dukora yego no kuri tuvuga ibiduteza imbere ibidusambuza tubihagarike reka mbanze rero shimire abafana bose ndababwira ati respect mwebwe muratanga impanuro jewe iyo nkoze ikiganiro ndasoma commentaire nkaraba commentaire zankozeko n'izitankozeko nkazishira ku munzane nkazigosora hama mu kiganiro gikurikira nza nakosoye nico gituma nje kuyamiriza umuntu ari karambika intebe ishushe Fanny ndababwira ati ahubwo nimugende ku rubuga rwiwe muraba amareresi meza ariko arakina ivyo bariko barakorana na Norasike navyo muvyihoza nimba bari mu rukundo rukabavyongonyora namye nimwubaka ugwiwanyu nimba mwarabuza abo murugirana birabasha senze n'uwidoza ryari ngo Norasike ngo namubonye ngo ari mu modoka ya Fanny ngo yavyimvye reka yivyimbe mu bikuryahe akesi we wari ufise imodoka ntiwayiriye
none ubu rero Norasi karose turu yo kugendera mu modokari ushumwumvira wivu nimba Norasi kayigenderamwo Honda ziyo hagera bari kuyigurisha ntiwari no kuyigenderamo gusa rero umupfe ko umwururuke ko urumva mureke yibereho Akesi Dani wewe uri kurakora imiziki myiza cyane ahubwo rondera mu miziki yawe ikinyamakuru cyawe kiko mbeho ubu rero abakozi wabirukanye ugomba wisubirire kuri mikro wifatire mikrofone wikorera ibiganiro aho si habonekera amacarya ayo twoyita amacarya rero meshe kizami tugende neza urumva nta gutosora agatuku kari mu jisho kwa mugenzawe muryawe hari yisato no Akesi Dani si umuntu yari kuja kuri rezo sosyo ngo agomba avuge Norasi no ntibikunda ahubwo avugisha ukuri ati Norasi dupfa umugore nawe rero niba wariyumvirije kuza gupropoza Fanny Ravine bikakunanira biragusha kira noneho rero ntituramenya yuko bakundana canke nuko badakundana kandi ntibankana kuko Imana yaremye abantu ngo bakundane none Norasi nafise abana nakafise umwe ngira arafise n'abandi ntumbaza none ivyo bikuba baje hey reka rero ndababwira ati simbira kuri challenge wise murabe kwado agafilime kiwe kariko karaja kuri keza cyane uwo numwe ni story bamari karakora ifilime nziza iyi fake love ariko arayikora neza cyane ibi bikorwa arivyo tuba dukeneye iyi filime y'ingufu z'urukundo yo murinde hajyaga yemwe kwa mapesa iyo si filime mwoza kuraba hako mwirirwa muraba tabaraba muraba bagendera mu modoka z'abandi bibaryahe muraba couple zibavugisha Chimamanda naheruka avugishwa n'abakozi b'Imana none uyu munsi asigaye avugishwa n'abakundanye gayemwe wawu ndetse haboregwa baruganye ati none ubu naho haboregwa bakundanye Chimamanda yahora kabura abakozi b'Imana none ubu nahaje gukebura abakundanye Mana yanjye mumbabarire nariko ndirenganira ntaco dupfa urumva ntaco dupfa aha turi hari abandi ibivuze hazoza n'uwundi aja bivuge kw'isi turi ingenzi meshe exam tureke rero kumviranira umutima mubi twirirwa turumvira jaruza abantu ahubwo twige gukora ivy'iwacu natwe bitera imbere mwese murutwana ari busy yiyemera avuga siri busy nyene ribizi ngo Fanny yaramugaye ko yakugaye ko mukora iki wewe aba bose n'abantu bose bagwaye Fanny ribizi ngo jewe ngo Fanny ngo yarangaye ko ngo nari Dubai wageze yo hehe ubusumye mu bandi reka tugende neza mwese murutwana do akamera ibimaje bibi gusa akavyemerera reka duhoze Sami bahakinze nta kundi Kiza arakina komedi ziryoshe cyane ntibamuvuga baza kuvuga none ubu twogenda neza Mimi Mireille nta sumukinyi mwiza ko mutamuvuga Kado Havere ntiyakinye mu ntore ntindi igahitinga ikarya hiti ko mutamuvuga uyu ndegaye Alivera muhimbara naririmba gospel nakina nta musi numwe ndumva ngo bariko baramudumagiza komerezo sosyo ngo ariko Fanny uyu musi n'ubuvutse uyu musi gayemwe cyandi baza n'uwashize ikinyamakuru uyu musi umujurnaliste we wa mbere yamubwiye ngo vuga inkuru ya Fanny ngo ni kiravuma ni kirahitinga oya tureke kuba banjanye n'abaja tuvugisha ukuri aya rero ntiyari amacarya ntawantumye jewe gusa niyamiriza ku kabonero ko kwama tuvuga abantu nanje ndimwe ko kwama tuvuga abantu ku makosa mu gihe kuvyiza tutariko turavuga reka ndababwira ati mubandanye mudukurikirana mugira share comment na sabone ariko ku munsi wejo jewe nzogenda kwa Akesi Dani sindamutinya ndamwubaha
ndamubaze neza na neza aya makuru yatanze gushika naho yigira kuri mikro icyatumye abikora n'icamubabaje mu vyabaye. Reka ndababwira ati muroranirwe mu byanyu no mu banyu, mugira aho muba mwubahwe. Kara akajambo kamwe kambabaje gatumye mvuga yose kavuga ngo Nohaski ntakwiye gukundana na Fani, ahubwo akwiye gukundana n'umwana wande wa Fani. Bivuze ngo Nohaski akundana n'umukobwa ngana na nyina. Bivuze ngo Nohaski yarakwiye kuba umukwe wa Fani. Nohaski pole sana, wihangana uruvugo rubaho. Iyo uhitinze nyene uba vyemero ukaja ku mamedia bakakuvuga. Reka tugoze nubwo utabuze uwawe baguhora ubusa mu rukundo ariko bimera nta kundi, ariko dutera ivyatsi uyu mugabo intimenya niyo ntinegura. Reka dutera ivyatsi uyu mugabo akezi dani yagiye kuvuga yamuhe mu kiringo nawe n'ivyiwe bimunaniye. Okay, reka nabashimire rero ndababwira ati mukora ibitegekanijwe, ivyo mubona mwoshobora gukora. Merci sana.